mpuzamakungu uza ibihugu bitari bike bya kano karere kacu Burundi busanzwe aribwo buraserukira Afrika y'ubuseruko narifuza kumenya eske koko hari ikintu kizima iyo nama rero ntiraba ariko we nk'umuyinga mukamurongoye n'ikigo Centre International de Dialogue umurundi canke abarundi muri rusangi abo bakuru b'igihugu byo bazovugana n'igiki bizobungura ikintu kizima cya mbere nuko tuzi yuko nyene icubahiro Ndayishimiye niwe ahagarariye East African Community. Ico ni ikintu gikomeye. Ikindi cya kabiri nuko iyo nama izuba igira 11 ihuza ibihugu vyasinye amasezerano yakorewe ya Addis Abeba muri 2013 yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo, yerekeye kandi kugarukana amahoro muri aka karere kose. Amatwa asumira mukuru w'igihugu cacu ni wazoca afata iya mbere, ni wazoca afata leadership, ni wazoca arongora umugwi washinze kugira ngo ushire mu ngiro ivyo bumvikanye iya Addis Abeba haraheze imyaka 10. Ico cyonyene gishobotse kizoshoboka mugabo tugikoreyeko no kuvuga umwe wese akaza n'ibyo ashobora mugabo kandi n'abategetsi bakamenya yuko badashobora kubikora bonyene no kubibabwira iki kibazo kiragoye cyane. Abategetsi twebwe muri Siridi ico twakoze mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze igihe President Uhuru Kenyatta yatangaza yuko East African Community igiye kurungika igisirikare muri Kongo. Jewe ico gihe byaranteye umunezero ku buryo naciye mfata indege nagiye Nairobi kubikurikirana ndi hafi mbaza abantu n'ibindi. Hanyuma biheze twarasohoye itangazo twise appel pour la paix au Congo, ivuga nyene twe tubona processus ya mahoro muri Kongo yogenda gishasha. Twavuze ata numwe arakivuga kugera uno munsi, twavuze tuti turateye intege abakuru b'ibihugu bariko barakora kuri ico kibazo, turateye intege amashirahamwe mpuzamakungu yose, yaba Union Africaine yaba izindi shirahamwe zibikurikirana, turabateye intege tuti mugabo turasabye ko abene gihugu bo muri ivyo bihugu by'akarere ka Grand Lac cyane guhereye ku banyekongo nabo nyene ni mubashiremo kandi murabe abaserukira abandi. Hariho abahora bihenda bibaza ngo bajya batwara imigambwe, abatwara amashira hamwe bita societe civile nka muri Kongo ngo nibo bumvigwa. Hapana, hariho abumvigwa gusumba abandi cyane mvuga byo mu gihugu ca Kongo n'abantu bita abashefu coutumier, abami. Hariho abami muri Kongo byo mwe murabazi. Umwami wo muri Kongo avuze ijambo ni nka ujya kwiwacu kera muhezi Gisabo atanze itegeko abarundi bose bacu baryumva ko arivuze. Rero twasabye tuti nibashiremo abashe coutumier baserukira abandi bazwi. Bien sûr hari ingorane nuko hari abashefu coutumier badafise ijunja nk'iryo tukwifujije kubera bashizweho ku buryo budasiguritse, kuko byose hariho ababishizemo amafaranga, babishizemo ibintu bya commerce. Mugabo aho muri Kongo beno ngaho iwacu hariho abantu bumvigwa gusumba abanyepolitike nabo no kubashiramo. Ikibazo rero gica kiba n'ikihe none abo bantu umuntu yobamenya gute? Ico ni kibazo gifise inyishu kandi iyo wabikoze mu Brazil nico torigunyisha. Hari ikintu cyambere babwiza kwirindira kandi ni ikintu cyo duhesha iteka. Je ndabigiranya nk'ibyabaye muri Afrique du Sud. Mandela amaze gusenyura apartheid yarumvikanye na Frédéric de Klerk, bahanurwa abo babiri, bahanurwa na Desmond Tutu, Monseigneur Desmond Tutu. Baravuga bati Afrique du Sud iraheje gusenyura apartheid, cyari iceye kuri uwo mu Sud Africain wese ahari. Ati ubu rero ko Afrique du Sud ibaye mu Gifaransa bayita nation arc-en-ciel,
igihugu umwirabure, umuzungu, umumetisi, umudimudimu n'abandi babwirizwa kubonwa nk'uko ari abanyagihugu bafise uburenganzira bwose kandi bungana. Atubure ko ivyo vyaheze bigahera kandi tutarinze gusambura Afrique du Sud, kuko erega yagira isambuka ya Afrique du Sud. Igihe Mandela bamukura mu nyororo hanyuma bakategura amatora, hariho igice cy'aba Sud Africain bari banse kuja mu matora. Ajya amatora iyo batayajamo nukuri ngwane tachi sutama isa niyitwa twaciyemo muri 1993, kandi ico gihugu baca bagisambura. Umuntu ataraja muri Afrique du Sud aratira agashamba aragenda arabe kisagara kitwa Durban, ahitwa Cape Town, ahitwa Pretoria, ahitwa Johannesburg. Jesi ndategera igituma abazungu bataherekana ngo bavuge bati ni Afrika, kandi Afrika irateye imbere. Sindabimenye igituma, mugongera ngo namwebwe murabizi. Iyo rero hataba Mandela na de Klerk na Desmond Tutu n'abandi sibo bonyene bavuga bati ubu rero apartheid yatanze imihoho, yasenyutse, ingo tubigira icigwa tuje kushigisha abandi banyafrika bakigowe, bakiboshwe n'amacakubiri. Sico tumwe mwabonye ngaha ayi wacu muri 2004-2005 igihe wa mukanadienne Caroline Makaski yaza arongoye inteko za ONU. Bari ngaha ayi nibo bafashije mu kugira ngo igisoda cy'u Burundi kivangwe. Hanyuma hari icyo abarundi batazi batababwira bikwiye, kandi simbona igituma batabibabwira. Hega sinzi ko mufise ibihugu bibiri cyangwa bitatu ku isi uzosanga imigwi yahora igwana ni gisirikare bahora bagwana mu mwanya muto nk'uwo mwabonye baja hamwe bakagwanira igihugu kandi bahora basekana, hanyuma bikazana agahingo nk'akamono ubuye. Byabaye mu Burundi gusa. Kuri jewe rero iryo niteka twabwirizwa kuja kwigisha handi, kandi bimwe nababwira yuko abasoda bo Burundi bagiye muri Somalia, bagiye muri Central Africa n'ahandi, nico bari babasabye ngo baje kwigisha. Nubu birakenewe ko babandanya. Rero murazi mugabo yuko hari abarundi bene wacu bavuga ibindi, nabo nyene no kugeza kubategera kumbure barabuza kubavugira. None rero no kubaronderera no kubafasha baronka aho bavugira, hanyuma basi uwo bizonanira bimunanire were twerekanye yuko twamweresa haza kuvugira. Nivyo rero iyi nama yimirije abarundi bayitege mwiki twari tuyitezemo yuko bubandanya kugira ijunja nk'iryo numva igisirikare cy'u Burundi gifise hariya muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu uzubazi byabaye arahezindwi, abasoda b'u Burundi barabasomborokeje, hanyuma barivuna, byarabahesheje icyubahiro. Ico ntazi sinzi ko bakongomani babonye icyo Burundi bushobora gukora, kuko aha muri Sud Kivu twegeranye muri za Buvira n'ahandi naho bisana ibiriko birahabera, naho bisana nibera hariya muri za Masisi no muri Ituri. Kubera iki? Kubera ingendo abarundi abasoda abasirikare b'abarundi bakoresha mu kugaruka nawe, kuko bakorana n'igihugu cya Kongo n'igisirikare cya Kongo. Kandi ntimwibagire Kongo igeze aho igeze ubu yifise ingorane ifise ubu kubera igisoda cy'ico gihugu cyari ipanze bikwiye kugira ngo kivune umwanzi. Ubu rero sinzi bizobejo cyangwa hirya yejo, mugabo Uburundi ko umaze kuronka iryo teka yuko bose bavuga bati abasoda b'abarundi aho barihesha agateka, barahesha n'agateka igikorwa cyo kuzana amahoro. Jewe narindindiriye yuko abarundi baja barabivuga babwirwa ari we wese, hari abadakunda kubyumva ndabizi, mugabo nukubibumvisha kuko
impera n'imperuka bazoteba bavyumva bazoteba bumva yuko atari igihugu citaha kandi nibi turiko turavuga pfa bibwiza kuba biriho ntihagire ubabesha ibibazo natwe turabifise mugabo imbere yo kuvuga yuko tugiye gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu turaze twikebuke natwe